imbwa, umuhumure, umuremvya, ayo niyo mazina y'igiti kama kitari kimenyerewe mu ntara ya Bururi ariko kigiye kugwizwa. Kiretse ko gikura n'ingoga, indunga ni igiti kibana n'indimu. Vyongeye, indunga ni igiti kiba ahantu henshi hatandukanye harimo mu biyaya no mu misozi ahakirurutse. Ivyo nibishikirizwa na Leonidas Nzigiyimpa arongoye ishirahamwe Truwase, aho bari bahejeje gutanguza ibikorwa vyo gutunganya amatuta y'igiti kama mu kigwati c'abasangwa butaka kiri ku mutumba Kiganda, zone Gasanda, komine n'intara ya Bururi. Kubw'uwo murongozi ngo indunga ni kimwe mu biti kama biri ku mushiro. Koko kiri ku mushiro, ariko urumvise ubumaro bwacu, kandi uravye ingene abantu babayeho mu gukenera inkwi, mu gukenera ibiti vyo kubaka, mu gukenera kandi n'amatongo ingene ari karatituka. Iki giti kikura n'ingoga, kiza cishura ingorane nyinshi abene gihugu basanzwe bafise. Uwo murongozi wa Truwase aha agasozera atera kamo abantu bose ngo bijukire gukingira ibidukikije. Gutera ibiti n'ubuzima, ata giti nta buzima. Nico gituma niba aba bakeneye kubaho ndetse n'abarundi bose tubwirizwa gwiza ibiti, tukabitera, tukongera tukabitera kandi tukabikingira. Abatwa baba aho mu kigwati bemeza ko bagiye kubibungabunga babivomere kuko ngo baramaze kumenya akamaro k'ibiti ubuzima bwabo. Kukibungabunga cyane, tukivomere, tukitere kugira ngo tawe ko ari cyo dufasha ngaha kuko nakarara umuyaga mwinshi. Nivyo bizotubungabunga kuko urabona igiti ubu ningira akamaro, turagikeneye gose kugitera. Naha ni vyinshi tumajeje gutera ngaha, tubona kandi biriko biraza neza. Abajeje intwaro nabo nyene ngo barakenguruka uwo mugambi. Buramatari w'intara ya Bururi akaba yaboneyeho gutera akama abanyagihugu kwitwararika ivyo biti mu kubikorera no mu kubitera cane kuko ngo bizobagirira akamaro kanini. Ndabahimirije yuko boja ku murimo bakagitera cane kuri uyu musozi wabo, bafite itongo rinini kandi bizobungukira cane. Nayo umukuru w'umutumba wa Kiganda ahasanzwe hari ico kigwati ari naho hakorewe amatuta amenyesha ko agiye guhimiriza abo arongoye ngo babifate neza. Tuzohimiriza bene gihugu kubikurikirana kugira ngo bive muri pepeniere kuva tukibiteye gushika bigere gutorwa tukaja kubitera mu ndimo za bene gihugu ndetse ni ku misozi ihanamye. Hanyuma tuzohimiriza bene gihugu mu kubikurikirana turinda abana bo vyonona canke ibitungwa byose bashaka muri pepeniere tukahubahiriza kugira ngo natwe bizotugira akamaro mu minsi iri imbere. Tuzozere tubamenyesha ko ishirahamwe Truwase ritegekanya gutera ibiti bingana 200,000 harimo 5,000 bizoterwa mu gace gaherereyemo ico kigwati c'abatwa i Bururi muri uyu mwaka 2021 ushira wa 2022.